uno mwana w'umwigeme muriko murabona kuri kano ka video bisa nkaho umunsi wiwe uri kugenda nabi, bisa nkaho yuzuye akabonge ndetse n'umubabaro. Ni umwana navuga neza yuko akiri muto cyane ariko aragera mu bigero byo kwisununura agatonya, ariko rero akaba yarashoboye guhura n'ikibazo cyo kurongorwa akiri muto. Inyuma yo kurongorwa akaba yaciye afatwa n'indwara yo mu mutwe, aho ubona neza yuko ari umusazi yiruka mu ibarabara. Rero nkuko muriko murabibona kuri ayo masanamu, urabona yuko hari umwigeme ariko arakubitwa cyane. Uwo mwigeme rero akaba agendana indwara yo mu mutwe, ariko musaza we akaba adashobora gutahura cyangwa kumwumviriza cyangwa gutahura indwara yoba afise. Wewe abikora kugira ngo kumbura ashobore gutekana cyangwa ashobore kuba kumwe mu rutonde nk'urw'abantu bakomeye kandi asanzwe adakomeye. Ugerageje kuyagisha bamwe muri bo bakubwira ati uyu mwigeme kubwe ibi indwara ziwe agwaye birashobora kumujana bikazomumaza nk'indwi zibiri cyangwa indwi zitatu, umusaza we atazi iyo yagiye. Ndetse namwe mu makuru ababaje bakunda kuronka nuko uwo mwigeme bakunda kumusambanya abantu bo mwibarabara kubw'indwara yo mu mutwe asanzwe agwaye. Atakenshi iyo bamufashe bakunda kumugaranira mu cyumba aho adashobora gusohoka, ariko rero nubwo biruko iyo aronse akaryo ko gutoroka bica bimujana ahantu kure nko mu ishamba cyangwa ahandi hantu kure cyane yo muhira, kugira ngo ntagumane hafi na musaza we cyangwa n'ababanyi. Pax zana kamera Pax. Wa mwigeme agwaye mu mutwe n'uyu musaza waramuturubika akamukubita akagira gute ntituzi rero impamvu. Urabona yuko usanga aba ari mu bihano. Igitangaje rero ni bano bamama usanga baguma babiraba gusa ataco bashobora kugira gute, ataco bashobora gukora. Urambonera vraiment hajya rero agwaye mu mutwe, ariko urabe ukuntu amufata. Urambonera vraiment wowe amatwi yawe nzoyatura wewe nzoyazu jemana nabari bikijeka. Pax twegere gato. We kaka. Oi. Umviritse agari nyuma. Nakukubita. Bandurindire. Wewe nibi kwasi nakuze kwani. Uruwahe. Banzu mubabari. Reka tuyage gato. Vuganikiwe. Niyumva gute no? Ntiyumva. Indira basi. We kaka. Wala nakubwiye cyose. We kaka. Ndakura. Wawe ko yirutse. Mubaze usanga wawe ko yirutse. Ubugwayi bwo mu mutwe bwiwe nibwo buriko buratuma kubitwa ijoro n'umutaga ataca azira. Bakunzi ba Sabaut Media, nkundira ndakuramutse nkwifurize amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko musanzwe mubizi kandi mubimenyereye, twarabemereye neza yuko tugiye kuza turabashikiriza ibiganiro byaba byiza cyangwa bibi, byaba ibihanura canke ibibereka aho isi igeze, canke byaba ibiganiro by'ubufasha byose yuko tugiye kuza turabibashikiriza. Uyu munsi neza na neza isaha 3 niho twashobora guhamagarwa ku murongo wa telefone n'umwe mu bantu basanzwe bakurikirana ibikorwa byacu, atubwira neza yuko hari kibazo we yifuza yuko dushobora gufata mu minwe. Ico kibazo nicari gisanzwe, aho vyaboneka neza yuko umwe mu bifuza ubufasha abukeneye koko, kuko twasanze ageze aho umwasa ashaka. Nibyo twese twaravutse, ariko ntitwagiriwe amahirwe yo gukura nk'uko abandi bose bakura. Uno mwana w'umwigeme muriko murabona kuri kano ka video bisa nkaho umunsi wiwe uri kugenda nabi, bisa nkaho yuzuye akabonge ndetse n'umubabaro. Ni umwana navuga neza yuko akiri muto cyane ariko aragera mu bigero byo kwisununura agatonya, ariko rero akaba yarashoboye guhura n'ikibazo cyo kurongorwa akiri muto. Inyuma yo kurongorwa akaba yaciye afatwa n'indwara yo mu mutwe, aho ubona neza yuko ari umusazi yiruka mu ibarabara. Aba bana babiri uko babona ngaha, umuhungu n'umukobwa bose ni imfuvyi. Abavyeyi babo baramaze kwitaba Imana. Inyuma yo kubura abavyeyi babo batangura kubaho ubuzima bwa nabi na nabi nk'uko
twagiye turavyiganirwa na bamwe mu bantu basanzwe begereye aho abo bana basanzwe babaye. Rero nkuko muriko murabibona kuri ayo masanamu, urabona yuko hari umwigeme ariko arakubitwa cyane. Uwo mwigeme rero akaba agendana indwara yo mu mutwe, ariko musaza we akaba adashobora gutahura canke kumwumviriza canke gutahura indwara yoba afise. Wewe abikora kugira ngo kumbura ashobore gutekana canke ashobore kuba kumwe mu rutonde nk'urw'abantu bakomeye kandi asanzwe adakomeye. Musaza we ugerageje kumuyagisha wakubwira yuko atawundi muntu ibisazi by'uwo mwigeme bishobora gutahura cyangwa bishobora kumva atari inkoni za musaza we. N'agahinda gakomeye cyane kuri abo bana, aho ubona neza yuko bakeneye umuntu ashobora kubaba hafi canke umuntu ashobora kubaha impanuro z'uburyo bakwiye kwitwara muri buno buzima. Rero tumaze kumva telefone nka Sabaut Media, twaciye tunyarukira aho hantu hariko harabera ivyo bintu kugira ngo kumbure dushobore kuvyirabira. Na kare bari amaze ati inkuru mbarirano irutwa niyo iboneye. Eka tukiyashitse twasanze abantu benshi bashengereye, ndetse bisa nkaho bamaze kubamenyera canke bamaze kumenyera imishwano yabo bavukanye. Ugerageje kuyagisha bamwe muri bo bakubwira ati uyu mwigeme kubwe ibi indwara ziwe agwaye birashobora kumujana bikazomumaza nk'indwi zibiri canke indwi zitatu umusaza we atazi iyo yagiye. Ndetse namwe mu makuru ababaje bakunda kuronka nuko uwo mwigeme bakunda kumusambanya abantu bo mwibarabara kubw'indwara yo mu mutwe asanzwe agwaye. Atakenshi iyo bamufashe bakunda kumugaranira mu cumba aho adashobora gusohoka. Ariko rero nubwo biruko, iyo aronse akaryo ko gutoroka bica bimujana ahantu kure nko mw'ishamba cyangwa ahandi hantu kure cyane yo muhira, kugira ngo ntagumane hafi na musaza we canke n'ababanyi biwe. Rero ivyo bigatuma na musaza we agira agashavu kenshi iyo amufashe, agaca abanza kumuha inkoni nyinshi ndetse akamuha n'ibihano biremereye nk'uko muriko murabibona kuri kano ka video. Musaza we ati sindabikora kuko ndamwanga, kandi sindabikora kubera ko nifuza yuko yokira cyangwa nifuza yuko mushikanje yomera nk'abandi, atariko ndabikora kubw'agashavu no kugira ngo ndamutoze indero nziza nk'uko jewe ndi papa wiwe kandi ndimo na mama wiwe. Je tumaze kuvyumva twagerageje kugira ngo dushobore kuyagisha musaza we, ariko ntivyari vyoroshe bivanye n'agashavu yari afise, aho ubona neza yuko yashatse kudusumira ndetse yariko aranka yuko tunashobora no gukamera ibiriko biraba. Ivyo twariko twebwe turakora kwari gushobora gutabariza uwo mwigeme kugira ngo ave mu bihana arimo, ariko byarangiye nabi aho twagerageje gutabara ubuzima bwiwe agaca ava mu kibanza yari arimo ariruka, aho byarangiye tuzimije kamera kugira ngo dushobore gukurikirana neza na neza iby'aba bana babiri bavukana. Inyuma y'ivyo umwigeme ntibyabaye ngombwa yuko tumufata kubera ko ayari ku muvuduko udasanzwe, ariko byabaye ngombwa yuko tuva muri ico kibanza tukagenda kugira ngo ntibahave haduka ibindi bintu bitari vyiza. Ariko twabemereye neza yuko tuzokwama dukurikirana n'umuryango kugira ngo dushobore kumenya igiki kije imbere ku bwa musaza we nuno mwigeme asanzwe agendana ingwara yo mu mutwe. Nta byinshi cyane twashoboye kumenya uno munsi kubera ko tutashoboye kuronka amahirwe yo kuvugisha umwe muri bo cyangwa yo kuvugisha bamwe mu babanyi kugira ngo dushobore kumenya neza na neza ubuzima bw'abano bana, ndetse dushobore no kunamenya uno mwigeme igihe yo bamaze agwaye, cyangwa tongere tunamenye yuko uno mwigeme atabutabazi nabo marashobora kuronka kugira ngo ashobore kuvurwa iyo ngwara yo mu mutwe. Reka ndabashije mu gatonya ikiganiro cyose twashoboye gukorana kugira ngo muvyirabire. Ni MC Ivan Mutima wa Burundi. Yes, bonjour, bon après-midi et bonsoir bivanye naho muherereye. Ni MC Ivan Mutima wa Burundi. Bakunzi ba Sabaut Media, nkundira ndakuramutse cyane, nkwifurize amahoro y'Imana abane namwe. Rero n'igihe kirekire for sure mutambona imbere ya kamera canke mutambona ndi kuri terrain ndiko ndabashikiriza ibiganiro, ariko uyu munsi nahisemo kuvuga ati reka mve mwisite
inze ngaho kugira ngo dushobore gupartager cyangwa dushobore gukurikirana bimwe mu bintu abanyagihugu baba bariko basanzwe bacamo. Rero uyu munsi ndi muri quartier navuga neza yuko benshi bamenyereye cyane aha bene gihugu bona neza yuko batekanye, ariko hari inkuru bambwiye ati Ivan, turazi neza yuko rukunda gutabariza abantu ingo ushobore gusabira ubufasha umuntu. Hari umwana w'umwigeme aba muri kano karere afise ingwara, agendana ingwara yo mu mutwe, ariko rero uwo mwigeme akaba afise musaza we umwe, abavyeyi biwe barapfuye, ariko rero musaza waramuturubika cyane, akamukubita akagira gute, ntamutahure mu bintu ntamutahure yuko agwaye ingwara, ntamutahure yuko agwaye ingwara yo mu mutwe. Bihora binashika ugasanga mushikiwe yatorotse, amaze nk'igihe kirekire yaragiye hiyo mu gahinga bakamurondera bakamubura, ugasanga iyo yagiye abahungu baramufata ku nguvu kandi ari umusazi afise ingwara yo mu mutwe. Rero umusaza we ntamutahura, aramuturubika akamukubita, ugasanga ariko nyene aramuboreza igufa cyane gose. Bavuze ati ko biri kose reka dushobore guhamagara Ivan, kumbure wewe kubera kamenyereye gusaba ubufasha arashobora kumusabira hakaza umuntu w'umumama atora uwo mwigeme bakabana, canke abagira neza bashobora kumujana kwa muganga. Fasha naho warafashijwe kuko ahugeze, ni kubera ko hari abagiye baragira uruhara rukomeye cyane kugira ngo uyu munsi ube icurico. Behind camera ndi kumwe na Pax Alaba, niwe ariko aradufata kugira ngo ano ma image ashobore kugenda fresh sana. Rero aho bija hose navuga ati reka nshobore gushika muri kibanza kugira ngo dushobore kuyaga amajambo abiri canke amajambo atatu. Ikitangaje kandi giteye ubwoba ni kubera ko uwo mwigeme ni kubera ko ivyo bintu bimufata bimujana kure cyane, bikamumva sinzi yo bimuta, nimba ari bidayimoni, nimba ari ibintu bamuroze, ntavyo tuzi. Ikibabaje nuko musaza wadashobora kugira gute kumutahura, aguma muturubika canke adashobora kumusabira ubufasha. Rero turi ngaho kugira ngo uko biri kose dushobore kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Pax Alaba niwe ariko aradushikiriza ano masanamu meza. Cyo dusaba rero wowe uri kurakurikirana ibiganiro byacu n'ukuri nkwe ninga oyasinga. Ico rero tubasaba ni kimwe, ni gufyonda kuri subscribe cyangwa kuri sabone kugira ngo ibiganiro byacu bigume bifise akanovera. Follow me dushobore kuraba abantu bino rero babonye kamera menga babonye intuze, dushobore kuraba aho ibikorwa biriko birabera. Pax zana kamera Pax. Wa mwigema kwaye mu mutwe n'uyu musaza waramuturubika akamukubita akagira gute, ituzi rero impamvu urana yuko usanga abari mu bihani. Gitangaje rero ni bano bamamusanga baguma babiraba gusa, ataco bashobora kugira gute, ataco bashobora gukora. Urambonera vraiment hajya rero agwaye mu mutwe, ari kurabe ukuntu amufata. Urambonera vraiment wowe amatwi yawe nzora wewe nzoya zu Jemana nabari bikiceta. Pax twegere gato. We kaka oyo oyo man nibiki wewe kakubita umuntu nibiki wewe oya ngoya umvirize just nkene just shaka umvirize akari nyuma ndagukubita bandurindire we nibiki kwasi ndakuze kwani uruwahe banzu mubabarire reka tuyage gato. Nikuyaga bisa uruwahe just nkene kuyaga nawe ndumubanyonga umvirize just nkene banzu mubabarire just nkene kandi akwere banzu mubabarire gato. Wewe kaka weka namara kubwira banzu rekeka ngoya turagwana we nibiki lindira kaka banzu mureke ndakunika je nibiki je nibiki reka tuyage oyo just nkene reka tuyage gato kuyaga nawe kaka banzu lindire reka tuyage gato ushaka tugwanda amen reka tuyage gato je amen ushaka tugwanda gusa kaka je ntabwo nkene kuyaga nawe sidakuze uruwahe lindira tuyage ba uri kumuhora ikiba uruwahe ndonganye sindakuze wewe sister
Sindakuzi. Oya kwanza tonge. Umviriza. Rindira kwanza tubanze tuyage gato. Twubahane. Wewe Ujya se sisa wawe twubahane. Oyo. Ujya nta umuti. Tijyo buye hasi man. Twubahane. Rindira kwanza. Basi banza umwakiriye basi. Basi ndaguha amahera nga. Ngoya kwanza. Hajena kunika mujya kijyo uranzi jewe. Reka basi. Reka basi. Uranzi. Uri kuramenera. Uranzi jewe. Indira ba. Basi uranzi jewe. Linda basi. Reka basi reka tuyage gato. Reka basi banza reka ivyo bintu byo kugwana. Usuye kunkora. Tuyage gatonya basi. Usuye kunkora. Katuyage gatonya basi. Mama ntimushobora kutuvugira none kwere. Katwane tuyage gatonya. Cyenda kwereka. Banza umubwire basi. Banza umubwire. Nta kibazo. Umubwire ati gobuye hasi gato. Uruwa ari tankande. Kwanza. Ari tankande. We sister shiryo lindira basi nusuye kumukora. Banza umuri indira. Banza umuri. Uri tankande. Banza umurindi. Ndamurindi. Banza umurindi. Ndakora. Ndagusavye basi. Ndakora. Reka tuyage basi. Ndakora. Basi wewe witwa. Je nakago cyo nkeneye. Witwa gute? Jewe. Nta nkeka yo kumenya. Je sindakuzi. We wanyidondoye. We wanyidondoye. Reka basi ndakwidondora. Reka basi ndakwidondora. Ndakora we wanyidondoye. Avumba basi. Reka basi ndakwidondora basi. Inge kuma undenzi. Inge basi ndakwidondora. Oya. None yabaye iki? Shaka kabisa. Yakugize iki basi? Ivyo yangize nta nkeka yo kubimenya kuko naco wahinduka. Kaka twaburofa sa. Hano bamujya batwagwana wewe. Wewe twagwana wewe. Wewe twagwana. Nibi urashagwana. Nibi kino nawe. Ndakora. Ndakora. Jera gufata no urwa. Ubu nusanze mu rugo kwa. Aha ni wani. Aha ni wani. Jya ntiyumva tuvugana iki wewe? Niyumva gute no? Tuvugana iki? Jya ntiyumva. Indira basi. We kaka. Wala na ugione cyose. Weka. Ndakora. 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 Wawe ko yirutse. Mubaze wawe ko yirutse. Pax tugende. Aragarutse ngo twigire Pax. Pax tugende Pax. Twende. Pax tugende Pax. Pax ingo. Ingo Pax. Pax ingo. Twende. Reka mzee tuyage basika. Tuyage gatonya. Reka tuyage gato. Nona gihe. Banzu ndekure kwanza. Ibisazi byihajya bizomugarukana indwi zibiri ziheze. Nona agwaye ibisazi. Agwaye iki? Aragwaye ibisazi. Aje zina gutikura. Twende achana. Twende. Acho basika. Genda umurondere basi.